Hello guys, fresh nizeye ko mumeze neza, meze fresh ndashima. Yeah. Kabeho gusa ka Dubai niko mbona kasatse. Anyway guys, hari ikintu ngomba mvuge mbwira abantu bakunda kubaza cyangwa badafise amakuru akwiye ku bijyanye na Dubai. Niho ndi amazeho iminsi nubwo atari myinshi cyane, naje kugira ninyuze utuntu twinshi nkunda kubona abantu bavuga bagira iki by'ukuri. Ikintu je nohanura abantu mbere yuko ufata ingingo yo kuza, ukubanza ukaraba kwanza umuntu agukorera ivyo bintu, kuko abantu benshi maze kubona ino bakorerwa abantu n'abantu batarabo kubibakorera vraiment. Ugasanga aramuhenze, ntamubwije ukuri, ugasanga amubwira ibintu bitabaho, amwizeza ibitangaza, yashika ino akazimya telefone, yashika ino ntamuhe nimero z'umukoresha wiwe. Urashobora kwibaza umuntu agukorera procedure yo kuza ino mugabo ntaguhe nimero y'umukoresha wawe, ukaca uza ukashika muri company ukacubaho utazi nimero z'umukoresha wawe, naho ugira ikibazo ugasanga barakubaza nimero z'umubosi wawe ziri hehe, ntazo mfise. Ariko nayo n'amakosa kandi y'umuntu aba na wewe uba ufise amakosa, kuko ukuntu ushobora kuva mu Burundi ukarinda ushika ino udafise nimero z'umukoresha wawe, kandi ari uburenganzira bwawe bwo kuzisaba. Ntuzisabe, urumva nawe uba ubifisemo uruhare. Ni byiza rero yuko nawe ugira effort ukarondera inimero. Anyway, umuntu agukoreye procedure ifoko aba ari umuntu wizeye vraiment.